Kaze Kingdom Life Community kw'isi yose. Imana iriko iratwishurira mu gushira ahabona inyubako zihambaye imbere y'amaso yayo. Ndabaye kaze muri izi nyubako z'amajuru ziriko zibana natwe. Reka turabire hamwe integuro y'inyubako y'ubwami bw'Imana muri Kingdom Life Community. Ndabaye kaze mu gice ca mbere. Yesu n'umuhamagaro wahinguriwe mu gihe cyo gushiraho inyubako z'ubwami zihishijwe mu majuru, kandi ntibazovuga bateye ngubu canke bati nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwe. Ubwami ni inyubako y'impwemu ihishijwe mu bugingo bwacu. Ubwami ni inyubako y'impwemu ihishijwe mu bugingo bwacu. Amajambo ngubu canke nguburiya yerekana umuhamagaro waturutse ku bantu, ariko amajambo kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe yerekana ko twubatswemwo ubwami, kandi ko twubatswemwo umuhamagaro waturutse ahirengeye. Muri Matayo 12:34 havuga ngo ibibogaboga mu mutima nivyo akanwa kavuga. Umutima ni ikibanza c'inyubako gihishijwe amaso. Akanwa ni umuryango w'isohokero w'inyubako zihishijwe mu mutima. Iyerekwa ry'ubwami rizozanana mu kanwa gafise umutima ubogabogamwo ubwami. Ubwami si ikinyegezwa c'ubutumwa bwiza, ariko ni integuro twateragiwemo, nk'uko vyemezwa n'Abikolosayi 1:15 havuga ngo yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Amajambo yadukijije ububasha bw'umwiza yerekana ko twavuye mu mihamagaro n'amahishurirwa bipfuye bidashitse ubugome bw'Imana, kiretse ivyo umuntu akeneye. Atwimurira ni icemezo ko dufise ikindi kibanza, ari c'ubwami bw'umwana wiwe akunda. Turi abantu batuye kw'isi kugira dushitse ivy'abisi batarekuriye gutahura. Mu mvugo y'Imana ivyanditswe si amakuru y'ivyabaye canke ibigiye kudushikako gusa, ariko ivyanditswe ni integuro Imana yahaye abo yimuriye mu bwami bw'umwana wayo ngo bayishitse. Aho turabire hamwe vyanditswe n'inyubako ihishijwe, nk'uko tubisoma muri Matayo 22:29. Yesu arabishura ati, mwarazimiye ko mutamenye ivyanditswe n'ubushobozi bw'Imana. Kutamenya ivyanditswe n'ubushobozi bubishitsa, kutabimenya n'ubuzimire. Ayo majambo yerekana ko kwigisha no kwamamaza ivyanditswe ariko ntubishitse ari ubuzimire. Ariko ivyo vyose bibaye kugira ngo ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana bishike. Bunabigishwa bose baramuta barahunga. Integuro y'ivyanditswe ni kugira bishike. Ntawomenya ko igihe abavyeyi ba Yesu bungishiriza muri Egiputa kwari gushitsa ivyanditswe, kandi ntawomenya ko n'igihe bamuhungura bamukuye muri Egiputa kwari gushitsa ivyanditswe, ndetse n'igihe intumwa za Yesu zamuta kwari gushitsa ivyanditswe. N'urupfu rwiwe rwashikije ivyanditswe, nk'uko tubibona muri Mariko 14:49 havuga ngo ko namana namwe mu rusengero nigisha imisi yose, ntimufate, ariko ibi bibaye kugira vyanditswe bishike. Ivyanditswe n'inyubako ihishijwe. No kuzuka mu bapfuye kwa Kristo ni ivyanditswe vyashike. Nk'uko batari bwamenye ivyanditswe yuko akwiye kuzozuka mu bapfuye, hatabaye ishitswa ry'ivyanditswe haba hari ubuzimire no guhona. Umuhamagaro wavuye ku Mana ntiwerekana ivyo wubatse, ariko werekana ivyo washikije mu vyanditswe. Ntitwatumwe kuja kwamamaza no kuvuga amakuru y'ivyanditswe, ariko twatumye gushitsa ivyanditswe, nk'uko tubibona muri Luka 22:44 havuga ngo arababwira ati, aya majambo yanje nababwira nkiri kumwe y'ingene vyanditswe kuri jewe mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi
bikwiye gushika. Yesu ngaha yariko abwira intumwa ziwe yuko ikintu gikomeye kari gushitsa ivyanditswe kuri we. Gutahura ivyanditswe ntibituruka kuba ubizobereyemo canke ufise igikorwa kinini, ishengero rinini, ministeri nini, canke warize amashure menshi ndetse n'aya Bibiliya ugashirako. Ntidushobora gutahura ivyanditswe gushika itwunguye ubwenge, nk'uko tubibona muri Luka 24:45, maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Ivyanditswe n'umunezero mu muhamagaro wacu ko tutazomaramara, nk'uko tubibona mu Baroma 10:11 havuga ngo kuko ivyanditswe bivuga ngo uwizera wese ntazotegwa n'isoni, kandi ivyanditswe bidushurira amabanga y'ibihishijwe mu majuru. Tugendanye n'ivyanditswe dutangwa kunyegurura ibintu bihambaye Imana yanyegeje mu majuru, ariko muri iki gihe riraserutse, kandi ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana birimenyesheje amahanga yose, kuko Imana uyihoraho yageze kugira ngo bumvire Imana babiheshwa no kwizera. Mu Baroma 10:26 ivyanditswe nivyo biduha iyerekwa ryose ridashingiye ku gushitsa ivyanditswe n'ubuzimire naho ryoba rikundwa n'abantu benshi. Ubwami bw'Imana ni umugambi w'imfura mu Mana ushingirwa intahe n'ivyanditswe, nk'uko tubibona mu Kuvayo 19:6 havuga ngo kandi muzomubera ubwami, ubwoko bw'abaherezi, ihanga ryera. Ayo majambo abe ariyo ubwira Abisirayeli. Kuva amatanguriro y'ivyanditswe Imana yamye gukomeza ubwami bwayo, nk'uko tubibona muri Samuel wa mbere 11:14 havuga ngo maze Samuel abarira abantu, abarira ikoraniro ati nimuze tuje i Gilgali dusubire gukomeza iby'ubwami. Ubwami bwawe ni ubwami bw'ibihe bidashira, ubwami bwawe buzohangama ukurunganywe ruzogenda rukurikira urundi. Reka dusome no muri Daniyeli 4:3. Ese ukuntu ibimenyetso vyayo ari bikomeye n'ubitangaza vyayo ari bihambaye. Ubwami bwayo ni ubwami butazoshira, kandi ingoma yayo izohangama uko ibihe bikuranwa. Reka turabire hamwe igikorwa twatumwe cishura ikibazo ivyanditswe bivuga iki. Dusoma ivyanditswe tukamenya ikibwirijwe gukorwa. Maze arambwira ati nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara nk'uko arico natumwe. Ivyanditswe vyerekana neza ko Yesu Kristo yatumwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bisagara byose. CS natwe twikoreye umutwaro wo gushinga ubwami bw'Imana ku isi mu mitima y'abizera. Inyubako y'ubwami. CS tubumbatiye umugambi w'inyubako y'ubwami, ariko umuntu wese abwirijwe kwibara no kugaba uko yubaka ku matanguriro y'intumwa, nk'uko tubisanga mu Bikorinto ba mbere 3:10 havuga ngo kuko nahawe ubuntu n'Imana nashizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge uwundi yubakako, ariko umuntu wese niyubara uko yubakako. Kiyesi ifise integuro zimbitse z'impwemu zifatanye n'ubuntu bw'intumwa. Inyubako yacu igizwe n'ibisagara 4. Igisagara ca mbere citwa inyubako yo gutororokanya, igisagara ca kabiri citwa inyubako yo kugwira, igisagara ca gatatu citwa inyubako yo kugenzura, igisagara ca kane citwa inyubako yo gutunganya. Reka twese hamwe turabire hamwe iki gicapo tubona imbere yacu. Turabona inyubako ya mbere yo gutororokanya, turabona inyubako ya kabiri yo kugwira, turabona inyubako ya gatatu yo kugenzura, ndetse turabona inyubako ya kane yo gutunganya. Ndabahaye kaze rero mu gice ca kabiri kugira ngo dushobore kurabira hamwe ido nido z'inyubako ya KFC. Imana ibaheze.